Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamaganye itegeko rishya rya Uganda ku baryamana nabo basangiye igitsina. Biden mu itangazo yavuze ko Amerika izasuzuma ingaruka iryo tegeko rishobora kugira ku byo Amerika ikorana byose na Uganda. Ubushyamirane bwakomeje mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum nyuma y'uko ejo kuwa mbere ingabo za Sudani n'iza Rapid Support Forces bemeranijwe kongera iminsi 5 ku masezerano y'agahenge bari basinye tariki 20 kwezi kwa gatanu. Tukivuga kuri Sudani, ONU igereranya ko abantu bagera kuri miliyoni bashobora kuba barahunze mbere y'ukwezi kwa 10. Muri Senegal abigaragambyaga ejo basakiranye n'ingabo zishinzwe umutekano i Dakar nyuma y'uko bivuzwe ko abadepite n'abashyigikiye umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko babujijwe kumusura iwe. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan ejo yasabye ko hatekerezwa uburyo bushya bwo gukora mu gukemura ibibazo by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Khan yabonanye na Denis Mukwege wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2018 ku ruhare rwe mu gufasha abafashwe ku ngufu.